ico gisasu cyawe biravye kizo ripua nk'abasanyi bangahe yaje ku bwanje nifuza yuko cyo ripura nka bose ubundi nanje nkaja no hejuru ya kucerekeranye n'abastare basanzwe bari ku rwego rwo hejuru ikintu je mbona no bantu yuko boza barareka ivyo bintu by'amabifu cyane cyane muri music yacu nga mu Burundi mpamvu tudatera imbere ibya bintu tuguma mu mabifu basanga mu gihugu mu bororiro na fizo twavuga yuko bifu yahora yabaye ngiyivamo kuko babitweretse bivanye n'ukuntu bashidikira hamwe. Bakunzi ba Buja Hit TV ndabaramukije cyane kandi ndabakunda cyane kuri microphone kumwe na Nancy Amanda, inyuma ya kamera hari CK Professional, nabamuye na wa musani wanyu wa mustar w'indirimbo ndundi musanzwe muzi ku izina rya Just, akaba yarahinduye izina ndavyibuka, akaba yarahinduye izina, tukaba twumvise ikintu gishasha turashaka kumenya byagenze gute ko atatugiye bimeze gute, hamari nindi nkuru shasha numvise ndashaka kuyimenya, reka ndamuhakanya ko yavyemeye akamakanya tukavugana, reka ndamuhakanya abanze aramutse abakunzi ba Buja Hit TV, aramutse n'abafanzi biwe, hama acambwira byagenze gute, amakuru numvise niyo canke siyo. Aramutse abakunzi ba Buja Hit TV. Ya baramukije abakunzi ba Buja Hit TV kandi ndongeye kandi kubifuriza kubandanya muzakirana kandi cyo Buja Hit TV. Yes, nkuko mubibona turi kumwe, ndashaka umbwira imbere ya byose, imbere yuko tuvuga byinshi, ndashaka umbwire iki kintu numvise ni cyavure ngo warateranye. Ivyo bintu bakubwiye vraiment bambeshe, ubundi ntabwo njya mu nzira n'izo kabisa. Okay. Ya twumvise ngo hari ikintu gishasha kije, bimeze gute? Ya ikintu kirahari gishasha nkuko nababwiye giye muheruka yuko ufise iyindi ndirimbo shasha, indirimbo shasha zo zitavyorosha, ikaba ije yitwa ku izina rya Rada Mbaya. Iwayikoreye hehe hama kutaduhamagaye, yani mwe mnataka mpaka tungoje kwa tafsiri mwe mabakere turinde kubarondera je ibintu biranwe rega turakeneraniye. Ya urabizi neza yuko baheruka kunyibaga telefone, ntabwo nari ngifite nimero z'abajournaliste, banakurondera urazira umuntu hafi, barakubwiye ati ndifite ikintu gishasha kiri muri studio, ngo icyo kintu kikaba gikorwa muri studio ya Wana Records, iyo kintu kirakoreka. Okay. Muri icyo kintu gishasha twitege mwiki? Bo icyo kintu gishasha navuga yuko kirimo ibintu byinshi by'impanuro nyinshi, impanuro zihanura ubuzima busanzwe, yego kandi kiri no mu giho mwiza kwa hip hop mwiza ushobora kucyumva inyuma y'indwi no gusa kubera isa n'umuntu ariko aramarinda siko bakora mixage ashaka kumereza icyo gisasu. Okay. Twumvise ko ari gisasu kandi kije kitavyorosha, ico gisasu cyawe biravye kizo ripua nk'abasanyi bangahe? Yaje ku bwanje nifuza yuko cyo ripura nka bose ubundi nanje nkaja nko hejuru nanje nk'abandi, kubera ni ikintu kitoroshe vraiment, uri kuracyumviza ni ikintu kitoroshe, ikintu kimeze neza, gikozwe neza, ikozwe mu buryo bumeze neza, ego na byinshi no kibaho gusa agiye nkuri mbarirano irutwa niyo uba wiboneye abafanzi banje badashobora kubona yuko nanje nicaye, nabwiye ko naje kwicara ubuye ndi mu mwanya wo gukora akazi kabisa kugira ngo ibintu bitere bigenda neza cyane. Ibintu biguma bihinduka, turabona Dread Rasta ibintu byarahindutse, ibintu ndabona byarabaye akaga cyangwa nuko usanzwe ubikoramo, none nawo ubikoramo nawe urabyikoreye. Ya ibintu byiswaga ku bantu b'abastyle nawe urabizi yuko ari byo by'iwacu, kandi Dread imera neza mu gihe wacu dufashe neza n'abakiriya banje, ariko usanzwe ndabikoramo uko babivuze, ego ndababwira umuntu ushaka kudufata kugira ngo ushobore kumaza imbere urashobora kutubwira akamaro ka dread nakahe, kubera abantu b'abastyle ariko numwihaye ibintu byo kuba musa ama dread mwese? Ya kuri jewe nk'akamaro ka dread ni style, kuri jewe ni style, sinzi abandi ko bashira ko bafite gusa n'uvuga ko umuntu wese yuko dread ni style, kandi ukongera bazi ko avuga ati abantu b'abasta bafite ama dread, hari ufite dread utari umurasta ari style yawe nawe
byo bishitse agatanga indirimbo yawe wewe mugira iki ayitanze tutabivuganye ngo mugiye umuproducteur yotanga indirimbo tutabivuganye sinzi je no shaka kumwitwara kurumva ariko bari karanyicira intumbero yanje bari karanyicira umwanya wo kono isorerabo bayisoye mu mwanya utari niyo mpamvu vraiment sinumva ko twumvikana umuntu w'umustar umugenzi wawe for example agafata nk'indirimbo yawe warayanditse warayihejeje ukagenda nko ufise nk'ikintu ushaka kumubaza example hama munyuma ugasanga yayisohoye atakumenyesheje uwo byifata mu so ibyo byama byabaye yuko ni nayo mpamvu kenshi na kenshi indirimbo utarayishira abona kizira kuyiririmbira abagenzi uyibwira abajama kubera ko aba hari abandi bantu nabo bashaka kuririmba mu gatanga style bafise ugaca usanga arayikora ngo mu gihe bigenze ukoye uko muri music yacu sinzi uko ari ikintu bitunganiza mu umuntu abakubwira gutwara muzika gusa naho ndabyumva gusa je ndumva byumva baza so no genda nko kwa journalist nkababwira ati bishoboka bakayistopa ubundi nanjye gasubira icyo genda ukora nabyo kurwana byo bamo kabisa wewe just nk'umurundi ubaye mu Burundi ubikunda canke ni bahati mbaya ya mu Burundi je ndabaye ndakunda kubera ko razi yuko ubona rasafuye ndatembe bitari bikeya muri stafa mu ntara muri Kenya urabizi naho mpamvu je kuba nga mu Burundi je ndabinezerewe cyane gusa no kugira ingendo navyo ni ibintu byiza cyane just dusanzwe tuzi ko ufise umwana kandi umukunda bimeze gute mama wiwe bihagaze so je umwana bimeze neza vraiment umwana ari famere wanje yego nyarerewe hanyuma byerekeranye na mama wiwe yego ni showbiz nyinshi cyane kumangira ko simbona iby'Imana nyene byo Imana Yesu wakunzi wa Buja Hit TV icari canzanye gikuru cari kumenya iyo nkuru yinda ko ari ya vrai yihakanye ngo si ja vrai hama ivyo nyene vyuko ikintu gishasha ibombo yavyo ngo ibombo yiwe ashakize isambura abasare bose bapfe baherengetere kugira ngo azamuke nawe agere ku rwego rwo hejuru avuze bapfe navuze ngo bapfe ni mu mutaho urukundi yashitse kuvuga indirimbo yiwe ibe hit gusumba izindi ndirimbo zose zigeze gukorwa mu gihugu cy'u Burundi hama reka ndamuhe umwanya agira icyo abwira abafanzi biwe agire n'icyo abwira ndashaka ugira ikintu ubwira aba bantu b'abastar bamaze kubaka izina surtout kugira ngo bamenye icyo bahindura icyo bakora kugira ngo abandi nabo bari munsi yabo batera imbere nkabo hama ugira n'icyo ubwira abakurikiranye ikiganiro n'abafanzi bacu hama jewe ngiye ko ndagushimira ku mwanya wampaye ya kucerekeranye n'abastare basanzwe bari ku rwego rwo hejuru ikintu je mbona no bantu yuko boza barareka ivyo bintu by'amabifu cyane cyane muri music yacu ngaha mu Burundi mpamvu tudatera imbere bya bintu tuguma mu mabifu ugasanga yego mu bororero na fizo tuvuga ko bifu yahora yabaye nk'ibamo kuko babitweretse bivanye n'ukuntu bashize ikintu hamwe n'abandi yo kuri arorero ko atabifu kandi kiyari gusa ubundi bifu nyene numva muri ba Fabulove cyane muri abaririmbyi bacu b'amarap b'amahip hop niho bakunda kuguma bazana utuntu tw'utubifu so je no bantu yuko borekana n'ivyo tukabandanya akazi kacu k'umuziki ama icugiye abakurikiranye ikiganiro cyacu n'abakunzi bawe n'abakunzi ba Buja Hit TV ikintu nobwira abafanzi bacu bamuri Buja Hit TV n'abafanzi biwanje ubwanje umuririmbyi no babwira yuko vraiment boza baragerageza kuza ibiganiro bya Buja Hit TV bakongera akaza baragira na subscribe bakongera na share bakongera akagira na comment kugira ngo abantu benshi abagenzi n'abandi bantu bari hanze mu gutandukanye bashobore kuza barabona ibiganiro byacu Yesu wakunzi ba Buja Hit TV ndabashimiye cyane ndashimiye abantu bafashe akanya mugakurikirana ikiganiro cyacu mwari kumwe na Nancy Amanda kuri microphone inyuma ya kamera hari CK Professional nkaba narindi kumwe n'umuririmbyi w'umustar w'umurundi asanzwe aririmba indirimbo mu gihugu cyacu cy'u Burundi ndabakunda cyane nimuze muri bagira kugira subscribe like share na comment kandi nimuze muri bagira guklika gufyonda kuri ka gakengeri kugira ngo
buri munsi muze murabona ibintu ku mwanya nkuko bigenda bikurikirana. Commentaire zanyu za muri kwandika ibintu mutashimye cyane kuko tuba dukeneye gukosora ibitabaryoheye kugira ngo duposting ibibaryohera cyane. We love you so much. Team yose ya Buja Hit TV irabakunda abantu mukurikirana ibiganiro bya Buja Hit TV. Ciao, bye.